mu ntumbero yo guteza imbere ubworozi bw'ingurube mu Burundi. Ishirahamwe Elite East Africa ryaratanguye gufasha urwaruka rwo ku mutumba wa Gisovu, aho ni muri zone Kiyenzi, Commune Kanyosha iri mu ntara ya Bujumbura, mu kuruha ibitungwa nk'ingurube n'ibindi. Ishirahamwe Elite East Africa riraheza rikanabaronsa inyigisho zijanye n'ukuntu bofungurira ivyo bitungwa, bakanabigisha mbere n'ibijanye n'isuku ryavyo. Metode asanzwe akurikirana ivyo bitungwa aratuyagira ibijanye n'ivyo Elite East Africa ibafasha n'akamaro ubwo bworozi bumufitiye. Igome rafasha uko gituma kamfasha umwe mu bantu bari bamenyereye korora ibitungwa, sinari ndabikoreyemo imyaka mikeya, ko iyo byungutse baragira nti nabo ibyo bamfasha iki. Yego, mbe nawe muri kazoza urategura kuzokora umugambi nk'uyu? Yego, hano umutani muna wari warakenshi kandi ko utaye maze kuronka ukubikora naje nzobikora. Bikumarigara nuko bokura amaboko mu mpuzu akijukira umugambi uko w'uburimyi n'ubworozi, kuko nivyo bizoduteza imbere. Nayo urongoye ishirahamwe Elite East Africa mu karere ka Afrika y'ubuseruko, uwo ni Nowe Irankunda, aratubwira ukuntu ico ciyumviro caje n'ivyo bagiye gukora. Ego, ndanezerewe cyane no kubona urwaruka turiko turankadra muri no platform Elite East Africa mu buryo bw'ubworozi bw'ingurube ruriko rurashobora kwiteza imbere. Ego, batanguye bafise ingurube imwe, ariko murabona neza yuko ino saha barafise ingurube zishika kuri 5-6. Bivuga neza yuko urugwaruka hamwe twobandanya turushigikira nkuko turiko turarushigikira, uno munsi rushobora kwiteza imbere. No kuvuga turarufasha kuronka abaganga, turarufasha kurondera ubundi bumenyi bujanye n'ubworozi. Ego, mwabonye yuko twasanze hari umwe muri bo yariko arakora isuku ku bitungwa. Rero isuku ku bitungwa ryamara ikenewe. Rero ni yorore novuga ni bwo butumwa twebwe nk'ishirahamwe Elite East Africa twashize hamwe urwaruka rw'incabwenge kugira rushobore gukorera mu bisata bitandukanye, rushobore kwiteza imbere. Rero turarufasha tukarugirira ico novuga gukurikirana ibitungwa byabo, turabafasha kuronka aba veterinere, turabafasha no kuronka imiti, tukabafasha no kwagura mu mutwe, bakarondera n'ibindi bintu bokora kugira bashobore kwiteza imbere. Rero naje ngaha nje kuraba bimwe mu bikorwa twatanguje aho bigeze, nico gituma uno munsi kuri jewe n'umunezero iyo nsanze aho nasize ingurube imwe hageze basigaye bafise ingurube hafi 5. Rero urugwaruka nkaba ndaruteye intege rushobore kubandanya, ejo rurashobora gushika.